Kuvaho igihugu c'Uburundi gitanguye kugirira ingorane z'amafaranga y'agaciro, hari hamaze kwibonekeza ingorane ku bahora baja kurangurira mu bindi bihugu bakabura amafaranga y'agaciro batwara, ariko ubu naho hadutse ingorane z'uko abanyamahanga bahora bashorera mu Burundi bahagaritse kuza barashoreraho, kumvo z'uko ifaranga ry'Uburundi riguma rita agaciro ku musi. Aha twotanga nk'akarorero k'abatanzaniya bahora bashorera ibifungurwa canke ibidandazwa bitandukanye mu Burundi batakiza. Inkurikizi y'ikoroka ry'ifaranga ry'Uburundi ugereranije n'ishiringi rya Tanzania ziyatanguye kwigaragaza mu turere twegereye umupaka, aho abatanzaniya batakizana ibidandazwa vyabo mu Burundi bigatuma n'amasoko yugara. Abarundi baba ku mupaka bashorera ibidandazwa vyabo muri Tanzania basaba bijeje gutorera inyishu ivyo bibazo. Ni inkuru ya Felix Nzorubonanya. Isoko bita kwa Buhinja iri ku musozi wa Murambi ni muri komine ya Kwibago mu ntara ya Makamba yarugaye nkuko twabimenyeshejwe n'abahora barema canke badugurira muri iyo soko. Iyo nkuru yo kaba yemezwa na mustanteri wa komine ya Kibago iri muri iyo ntara ya Makamba. Abo bahora bayiduguriramwo batumenyeje yuko iyo soko hanini yari soko y'inka, eka n'ibindi bidanazwa harimo ibifungurwa vyarashokamwo na cane cane bizanye abantu bavuye mu gihugu ca Tanzania. Kuva ifaranga ry'u Burundi rigiriye hasi ugereranije n'ishiringi ryo muri Tanzania, abatanzania ntibabaye bakizana inka bahora bashora muri iryo soko canke ibindi bidandazwa. Bakaba batumeje yuko iyo soko ahubwo yimukiye hakurya mu Ragarazi ku butaka bw'igihugu ca Tanzania, aho mbere ngo n'abarundi bamwe utwo bashoye basiye badushorayo kugira bashoye kudandaza mu mafaranga y'amashiringi. Ivyo vyifashe uko no ku isoko ya Musenyi iri muri komine ya Mabanda, aho batumenyeje yuko kare abatanzaniya bahora bazana ibidandazwa bigizwe n'ibifungurwa cane cane ibitoki, imyumbati, ibiharagi, amateke n'ibindi ku bwinshi, ariko ubu nta kimwe bakizana kubera ikoroka ry'ifaranga ry'u Burundi. N'abarundi baba mu turere twegereye umupaka wa Tanzania bashorera ivyabo muri ayo masoko yo muri Tanzania, n'abarongoye intwaro bagerageza kubabuza. Aba nabariye rero barasaba abizi by'ubutunzi gukora ibishoboka byose kugira ifaranga ry'u Burundi ryongere ryishununure ugereranije n'ishiringi, babandanye bahana ibidanazwa nk'uko vyahora. Murumva namwebwe yuko ibintu bitoroshe kandi bitagiye koroha. Ubu amashiringi y'amatanzaniya arasumba kure niyo amafaranga y'amarundi. Ndabibutse ko mu myaka 2 iheze amafaranga y'amarundi yasumba gatoya amashiringi y'amatanzaniya. Amashiringi yaraduze buke buke arateba arasumba amarundi. Ubu rero ibintu vyarayangaye. Ubu ufise ibihumbi 10 vy'amashiringi y'amatanzaniya uvunjishije mu marundi uronka hagati y'ibihumbi 21 n'ibihumbi 22 vy'amarundi. Murumva yuko ari hejuru y'amarundi incuro 2 zirenga. Ega none mu gihe abatanzaniya baretse bahagaritse kuzana ivyo bahora bashorera mu Burundi, ingaruka mbi ziba ku gihugu c'u Burundi zoba ari izahe? Ubwa mbere bwobwo ibidandazwa bahora bazana vyahora biriha ikori canke vyahora biriha tagisi. Iyo tagisi ikija muri leta, ikija mu kigega ca leta, ayo mahera agakora imigambi ya leta. Ayo yasahiriza mu guhemba abakozi ba leta. Ariko mu gihe atariko arinjira, mu gihe bahagaritse kuza, murumva yuko ayo mafaranga ataba kibonetse, haca habaho igihengeri muri ya mafaranga yahora yinjira muri leta. Murumva yuko ari amasoko hafi nk'3 ari mu ntara ya Makamba batakidugurako. No mu zindi ntara zegeranye na Tanzania tutashoboye kumva bishobora kuba bimeze uko. Umukuru w'igihugu umunsi umwe aravuga ijambo ati mbega hamwe twoshika kuri 0 francs vyogenda gute? Abantu boca bahunga. Biza buke buke, murumva yuko biriko biratangura. N'abarundi murumva yuko baca bagerageza gushora utuntu twabo badushorera muri Tanzania kugira ngo baronke iki? Baronke
amahera y'agaciro. Ubu ntitubuze bimwe vyahora vyinjira gusa biza kudandarizwa mu Burundi, ariko n'ivyo mu Burundi dusanzwe dufise turabibuze. kubera iki? Abadandaza baca bagomba kuja kurondera aho bunguka. Ivyo biruko rero mu gihe tuguma dusemerera ku munsi duti yereka inyishu y'ibibazo iriho, mugabo abategetsi bacu aho kubikorerako bakihoza bakaguma bicisha inzehe. Kanatsinda bobo ibikwiye barabifise, kuko ayo makori n'amatagisi mu gihe atanzwe atangura gushikira bo, niyo batangura kuronka imishahara. Murumva yuko abanyagihugu bopfa canke boreka ivyo ntibibaraba cane. Murumva yuko abanyagihugu bariko baritabariza bati bagabo, abahinga mu vy'ubutunzi nibagerageze biga ibi bibazo, kuko n'ahandi turagesera. Turasubiye gusaba leta, umukuru w'igihugu, ngo habe ivyo vyose vyotuma amafaranga y'agaciro asubira kuboneka. N'ahandi hoho bazoza kwibuka kugarura impene iza yarenze imirambi, bazoza kwibuka kuyora baza basheshe. Tuguma dutanga buri munsi impanuro za gusa, hari umunsi bazogira bati ibi bintu kumengo vyari vyaravuzwe bagabo. Hariho akaririmbo kahora kavuga wa gasozi k'intahanurwa kahiye abagabo babona. Imana yo mwijuru nibahezagire mwese. Twibandanirize rwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mw'ishuro ry'abarundi bose turamuhaye kaze.